Dubai ni benshi shaho cyane ni benshi biteye ubwoba mugabo Monia yagiye Dubai Mona agiye Dubai bakora iki what do you mean kubera iki bajya abahungu bakimara kugenda kwe kibatabajije abahungu gira cyangwa abahungu bagenda ku buntu ngira ngo ivyo bintu nibaza yuko nibaza ko atamuntu numwe hari umuntu yambonye mfise Inda gabasha tutwifashisima kabakubone bon hari igisho kuvuga okay narigeze nyika abashizemo umutima mubi cyangwa bashizemo ndazisinze umbwiye ko mfite taimbi nkaba mfite tainzi nkaba ndabizi neza ko mfite ko ari ibi canke nze vyisi y'umusani no ni ntuzeya ni example hamwe yansiga yagize amakosa umuriro usigarura kama kandi nanje mbura uko ndabigira jendi febre ma uri febre none cyane cyane gose vyarangoye gatonya guku you know waramutinye we premièrement naramutinye kurumva umuntu amaze plus de 20 ans ariko akora ibintu wo kurakora imyaka ingahe and then atinyitse genre je sanzwe bise amasoni mu buzima busanzwe bien sûr ego yagushawe abakunzi ba Magic TV ndabaramukije muraho murakomeye mumeze neza je meze neza de ma part so ngo mubonere kuri micro ni Shanice Delicia ndase ikaze abantu bashasha bakurikiye ijya mbere Magic TV mugabanze mugire subscribe kwanza hama uno musi ndikumwe n'umuntu umwigeme umukobwa mwiza n'irya mbere ndavuze mwiza vraiment mwiza aranaberewe sha Monia Fleur benshi baramuzi kandi baramukunda Monia ndakura mukije nukuri ko imana rya mbere yese ndagusabye okay ndabaramukije abakunzi ba Magic TV ego ikiganiro bwakiyaza kugorana ndakubaze nuko nturamenya ko dukorana ikiganiro rero kimwe ni bon sawa murabona ko aberewe cyane gose Monia ndashaka kumenya ko wambaye izo mpuzu uri mu musulman usigaye uri mu musulman ko benshi bakuze utari mu musulman sindi mu musulman juste urakunda kwambara witandiye yego bisiguye iki kuri wewe normalement ndakunda sigaye nkunda kwambara ibintu birebire cyane cyambere usigaye okay sigaye ubwa mbere menga sinakunda gose sigaye nkunda kwambara ibintu birebire so kubikunda rero urumva ni birebire uvuze usigaye kare urumva ntiwabikunda mu gusigaye bikunda ringi kicabitumye sinzi je ndazi ko ari icabitumye egiki ndakivuge abantu kwikirana snap ya Monia ego abantu bakurikirana snap yanje abatayikurikirana abo tubibabwira oya abatayikurikirana snap yanje muje kuyikurikirana mudashaka kuyikurikirana naho numva turabikunda kuvyambara tout simplement sawa Scott ndashaka ndagusabe umwerekane Monia Fleur kuva ku birenge gushika ku mushati babone ukuntu yambaye ukuntu aberewe vraiment ko kasigaye aberwa asigaye yamye iyo mere nka Scott agishika yamubwiye ngo ni ryambere Scott vraiment wambabaje yavuze ngo muzibe ryambere ko nyubere ngo sinzi gene igitermo yabivuze ngo mugabo yashatse kuvuga ngo kuva kuva yakumenya ryambere abonye mberewe uyahora aberwa muguno musi yarengeje okay bakoze basi ndashaka kumenya hari amajambo menshi avugwa cyane ngaha bakavuga ati Monia Fleur kuntu aguma avoyage ava ngaha agenda aha kwa sinzi ngo diza akora abantu babwiriye jewe nibaza yuko basha ko kuri snap niho posting ibijuju menga ni genre ibintu by'ibijuju kuntu bon pa ibijuju ibindi bintu bitubaka no bidahuye n'umuziki mugabo ikintu cose kidafise ndakwereka ikintu giza gifise ico kikwigisha no nk'umuririmvyikazi posting ikintu cerekeye carrière yanje so ivyo nkora mu buzima busanzwe sinumva ivyo biza kongera ko kuri carrière sivyo umunsi numvise ko ibi bintu birafise birakonektana na carrière nzobipostinga mugabe ibidafise ico bihuriye ko na muzeya ibaze ko kuri jewe ni mba numva umenga
nta kamaro ko kubipostinga aba muri uyu muziki muri industry hariho image abakobwa baduhaye cyane cyane abaririmvyikazi ko yuko umva umuhungu dufate agiye nko hanze afashe indege akagenda ni bisanzwe cyane gose mugo umukobwa yagenda ndashaka kumenya ivyo niwo bubazi ko biva kuki sindabimenya sindabitahura still ndashaka kubitahura ndacagerageza kuvyirondera mu ngenda bitahura muga sinumva ingene reka mvuge ku bintu byavuzwe ku vyerekeye Dubai yego dufatire kuri Dubai andi ma voyage tuyihoze muga tuvuge kuri Dubai nibaza ko abarimvyi bamaze kuja Dubai ni benshi shaho cyane ni benshi biteye ubwoba mugabo Monia yagiye Dubai Mona agiye Dubai bakora iki what do you mean kubera iki bajya abahungu bakimara kugenda ko iki batabajije abahungu gira cyangwa abahungu bagenda ku buntu abahungu bagenda ku buntu ngira ngo cyangwa bo binjira ku ndege uri umuhungu wowe nturi indege voya visa ntuyiriha nyene ibindi bintu byose ntubiriha kubera umuhungu peut-être ngira ngo twibaze okay hari majambo yavuzwe hari abantu benshi bakikina TikTok yawe barazi umwana ukunda gukoresha umwana ukunda guposta rero hari ibintu byabaye baraharira umwana n'uwa Monia Fleur umwana subiwe ivyo bintu nibaza yuko nibaza ko atamuntu numwe hari umuntu yambonye mfise Inda kabasha tutuyefashe sima kabakubone bon hari igihe ushobora kuvuga okay narigeze nyika naranyize sigeze nyika ivyo bintu barabizi neza ko umwana ni petite sœur wanje mugabo sinzi en fait kuri snap niho bakunda kumbaza ngo c'est ta petite sœur ngo canke ngo umwana wiwawe en fait umbajije duhuye ukambaza ngo umwana wawe arakomenda kugira je nakubwiye ni bon arakomera ya nubundi ntiho uja kwisigura ngo subi wanje urumva sinokomeza ko ndisigura ngo umwana urumva ngo ni petite sœur bose barabizi ko ari petite sœur mugabo si ni petite sœur kandi ibintu maze kubivuga inshuro nyinshi cyane vraiment cyane yego okay hari umuntu yigeze kwandika kuri statut yiwe Monia aravuga ati Monia Fleur ndagufana cyane mugabo iyo taye yawe ngo siyabasani voilà nuko yacanditse wibatse ko yashatse kuvuga iki okay hinge ndamwishure ndamwishure personnellement abasani definition ya taye y'umusani meze gute musani Jean musani ategerezwa kuba ameze gute okay ikindi kintu ndabuze ingene ndagisigura okay umbwiye ngo peut-être en fait menga byaje kuba personnel ukuntu abashizemwo umutima mubi cyangwa bashizemwo ndazi sinzi umbwiye ko mfite taye mbi nkaba mfite taye nzi nkaba ndabizi neza ko yavuze ko ari ibi canke nzevye si y'umusani non ni ntuzeya ni exemple en fait umbwiye ko mfite okay umbwiye ko mfite telefone mbi nkaba nzi neza ko mfite telefone nziza kurusha iwawe I don't mind okay ndibaza bamwishe naho babicishije mu migani okay nashaka tuje ku ndirimbo yawe Febe ushobora kuturirimbira agace gatoya ngenda kubwira agace je aga party nkunda nimba wemera ko aririmba sinzi okay ntigyajwe ryanje bagiye baririmba ngo hamwe yansiga yagize amakosa umuriro usigarura kama kandi nanje mbura uko ndabigira Jendi Febe ma uri Febe none cyane cyane gose urumva umuntu agusohokanya gusiga 2 minutes gusa ubuhise ko kumenga niyo histoire y'indirimbo 2 minutes ntiyahetse ndagaye karatubuza kugenda no muzi usanzwe niko bimeze rero ayo ya okay ndashaka kumenya Fizzo hari ikiganiro nabonye Fizzo yakoze bakora mubaza ukuntu Jean ijya korabo acavuga yuko ngo ujya mwana ngo ayishap cyane ngo je nanditse commentaire Jean ariko arafite ubere nawe wabifashe yose yaye ucuraza murakora karavuga basi kuri umushap nyene Jean ukerebutse vraiment gukora na Fizzo byari meze gute yari experience nziza cyane vraiment nziza cyane en fait je na Facebook vraiment kubera bon ingenda kivuge guca kubera ukuntu ama commentaire y'abantu bo muri Facebook menga yarahizagiye gose arahizagiye cyane ivyo bibaza urumva
kugira rero bon akenshi sinkunda kuyaraba then nibaza ko ari ninde oya nije menga nije nayiboneye then ndayibonye ca ndatelefone twako turavugana kuri telefone na team kwa kundi nyine bavuga ngo mbe wabanye njya commentaire ameza gucana ca ndaja muri Facebook kuraba aho kugira mbone iyo commentaire bambwiye nco mbona commentaire ya Fizzo cyangwa ndihenze cyangwa cyangwa ko ni murabe baravye inshuti mega inshuti aho kwishura yakomye induru urumva nzarumva yindi araravye yakomye induru ndaravye yakomye induru tama peut-être vya ibintu nibyo then cha turadesida ko ntegerezwa kumuvugisha then ndamuvugishije arakonfirma bon amaze gukonfirma je nibaza cyari gisigaye ko ari kubuza the next day oya twavuganya ni mwijoro mu gitondo ca ndaza then uyo munsi nyene ku mugoroba ca tuja muri studio je ndashaka kwanza ndagufelicite visitation vraiment kumva uri umuntu genre nta myaka nyinshi umaze mu muziki muga ukacutera ukorana no muri legend nka Fizzo vraiment muri legend twemera amaze imyaka nibaza ko ari plus de 20 ans mu muziki ego ndashaka kumenya muri studio byari bimeze gute yo ameze gute muri studio en fait je nagiye en fait nsanzwe samasoni ndacasa samasoni numuntu azi kuririmba vraiment arazi kuririmba Jean ntarondeza nta sibi narondeza ni ibintu biri mu maraso vraiment bon vibe yiwe ara nibaza ko twatanguye ku ndirimbo yiwe en fait dufite indirimbo zibiri twatanguye indirimbo yiwe kuko urumva niwe yari yasavye kurabo twategereza kubanza guheza indirimbo yiwe rero nategereza kwanza kumviriza nibaza ko yayindungikiye nayiraranye nagiye njanye na producer babiri njanye n'aba producer babiri nawe nyene n'umuproducer wiwe même lui arazi production ni kindi kintu ntarinzi kuri we nibaza ko benshi batari babizi then turabanza vyarangoye gatonya you know waramutinye we premièrement naramutinye kurumva umuntu amaze plus de 20 ans ariko akora ibintu wo kurakora imyaka ingahe and then atinyitse Jean je sanzwe bise amasoni mu buzima busanzwe ego yagushawe sanzwe bise amasoni muga mu nyuma nibaza ko nawe nyene yarabibonye ko nagize ubwoba nakanzwe na studio na then aca adufasha turaheza biragenda neza nyuma yo guheza ni umuntu afise experience ya carrière quand même y'Inda yacu aragutekerera impanuro vraiment kandi nibaza yuko aragutekerera impanuro zizogufasha mu myaka iri imbere imyaka iri imbere myinshi kandi ego hanyuma catura rero nanje canda deuxième fois urumva ntivyari sinari ngifise ubwoba nk'ubwa mbere then turakora Febre. Okay, Febre ndashaka kumenya ni wayiyandikiye ku ruhande rwawe canke Fizzo yaratereyemo nawe uramukwandika nibaza ko yahanditse B3 na B-Face atugute uramukumbuye sinzi ganaje haje B3 urumva menga bija kumera nka B-Face B3 Marakaye Joko na Fizzo abantu bazi Marakaye barazi kwandika cyane Marakaye kwandika n'aba B3 barabizi cyane ego cyane buko wese nibaza kwanza urazi ko niyo team twakoranye kuva umunsi wa mbere kuva kuri Samorova Samoro iyo team twakoranye kuva kuri Samorova so barabizi cyane vraiment okay ego Febre yawe yakozwe na Bedi Best ego yakozwe na Bedi Best umukundira iki Bedi Best kuko indirimbo presque zose ni presque zose en fait cyambere Bedi Best no mu producer turagenda akenshi ntiduhora twandika si mbembesha ngo duhora twandika indirimbo ngo tukavuga ngo urumva ngo turanditse indirimbo ngo baragiye baranditse ngo paka tuzoza kuririmba no barandika muri studio twandira muri studio beat ikorerwa muri studio hari n'igihe mutandika hari n'igihe tutandika kandi tuba twicaranye na Bedi Jean turamaze kuba famille turamaze kumenyerana vya hatari ego ndashaka tuje kuri video yawe ego video ya Febre
Jena yavuze ati mana isinjura iyi video vraiment respect kubera ko mwakoze ibintu abandi bantu bose batinya gukora je vraiment narayemeye cyane gose ndashaka kumenya ko yavuze ko wamutinya Fizzo bisa nk'ari papa wo mu muziki yego nuko vyarayoba Fizzo vraiment twayoba papa uri kuragira n'ibintu nkabigera Fizzo vyari bimeze gute none nibaze ko tuba turi mu kazi ku yindi kote tuba turi mu kazi then kwatinga kujya twari tumaze iminsi dukora vraiment twari tumaze iminsi dukorana nibaze ko ibintu byo gutinyana vyari vyaheze hari amaze kujamo ya famille bavisa gute ya vibe ya famille comme ça kurumva umuntu mukoranye indirimbo zibiri mwapanze video mwashize kuri shooting nimba ari ikintu cyambere kiryoshe shooting iraryoshe genre ava ya shooting biba biryoshe muko muragira ama makeup team yose ihari team yiwanje hari team ya Landry ihari biba biryoshe nyene bara abantu benshi muhuriye ku kintu kimwe mugera mukora ikintu kimwe genre harabaho ya vibe yo gupushingana ava ya ntuzeya ava yuko mwactinga so muza kwactinga rero ego abantu benshi baravuze Monia Fleur na Fizzo ayo ma image kwa Fizzo il est marié ibintu byinshi kandi nawe ndazi mama wawe uretse na mama wanjye Monia bashagenda batera inkuru kare Monia yakoze video gasanga mbaye impuzu ngufi yaradutuka twe umva twese manye twamwambitse nuba ngo video kirikira bagenda bajaye ugira unyambiki barabugisagara cya Bujumbura karira ndashaka kumenya abona febre mama commentaire yagize niya nibaze ko kwanza commentaire ya mbere yari ya mama wanje mbwiye ngo ashangura tesa ngo nagushiriyeko jean mama kugira like commentaire avyita ngo nagushiriyeko Ashambira ngo nabibonye ngo nagushiriyeko yashize kuri statut yiwe ubu nta nakimwe yakomase bimwe byo kwambara ubu yarabyakiriye yaratahuye ko ari afite kije gihe yumva umenga bihava bigutwara mu ngeso mbi bihava bibindi mugara amaze gutahura ko nakazi kandi basha uretse ko haba hari nk'abantu plus de 30 imbere yacu baba hari haba hari abantu benshi cyane ku buryo sinzi nk'abantu biyumvira ibintu bimeze guca umugabo ngo muvuye mu shooting mu cyane nibyo bashawe ya vraiment okay ndashaka kumenya kuri kote ya Fizzo na none nka commentaire iri negatif ivuye genre kuri kote yiwe kuza gushikira wewe ivuye kuri kote ya Fizzo ko yakora ari marié nuraronka commentaire mbi canke iteye ubwoba genre yo kukubwira kwera irya ndirimbo nibaza kubera ko jewe ari ndinye n'indirimbo nibaza ko bitanshikira vyagushikira gute nibaza ko atamuntu ashobora kubakwa kuza kumbwira ngo guca jewe yego okay peut-être biravugwa hanze mugabo nta muntu ashobora kumbwira ngo mo vyagenze gucana kandi nibivugwa hanze uramaze kuvyumva navyo ngenda kubaze sa okay ndashaka kumenya ugwego febre igezeko kuri wewe ruragushimisha umuntu yamashaka basi ibirenze ntitwigera tuba satisfait abantu ndashaka kumenya wo febre ahigeze urashima canke uracakeneye ivyigije nka gatatu wakwize umuriyoni vraiment bakwize mugatse bon 250 muri 2 semaines ari bon c'est pas mal vraiment biraca ndashaka kumenya ko niyo ndirimbo yawe ifite amaviews menshi no oya hayi niyige oya iyo twakuranye na Mona nibaza kuri 350 hayi c'est plus de 300 na faible kuri 250 okay ego ndashaka kumenya undi muntu muri jeune wifuza kurana nawe ninde umuri jeune w'umurundi sha nibaza ko dukoranye n'abandi nimo mugabo nibaza ko ngira nsubiye focus kuri ku ma audio yiwanje bon kundirimbo ziwanje je nyene kandi ego okay tuve mu muziki nibaza yuko abantu bumvise ko ari febre bashobora kuja kwiraba hehe kuri YouTube channel yanje ego ni Monia Fleur okay ndashaka kumenya Monia Fleur kuri wowe ubugenzi niki umugenzi ni ikintu umwe mugendana mutagenzanya byakugora kakwikorera urajije gusigura rero umugenzi si ukuvuga ni ukuvuna mu makuba iyo bwagukubiye umuntu abwira umugenzi n'umuntu arabiye barangi oya navyo nzi sinzi vraiment ikintu ndaba ntaco mbona
ufise abagenzi ngira ngo nisanga vyabaye no pour le moment n'abagenzi bashasha mfise nta na muri kurakira bon urumva erega hariyo ubugenzi hariyo nk'igihe mbona umuntu yandikiye message ngo mo twoshobora kuba abagenzi baba abagenzi gute ntavyo nzi sinzi ngene bigenda je nibaza yuko bijya ibintu bitaba uje umuntu akwandikira ngo turashobora kuba abagenzi nibaza yuko bijya nibaza je niyumvira ko bidakunda ko urumva ntidushobora kubonana okay ni nko guhura no reka ndabivanganye no kuziragana ati je tugira duhure kubera dukundane du dating je numva umenga oya ntibi kuri jewe mba numva umenga oya ntibikunda reka tuvuga genre tumenyerane nivyizana ni bon en fait nimba tuzinanye kuba abagenzi bizokwizana ntitubiforsa ngo tazi ni sawa witwa Monia yitwa Delice ure turabagenzi ivyo ntibikunda umenga ntibikunda ntibibaho mu buzima bon kubandi ngira ngo birakunda mbwa kuri jewe umenga sinzi Monia Fleur kandi ndagushimiye bakoze n'ubwa mbere nshimiye ndagushimiye ko nawemeye kuza basi muri Magic TV egi sezera abakunzi ba Magic TV dikebaniye bakunzi ba Magic TV mwakoze kuraba ikiganiro cyose kuva ku ntango gushaka ku iherezo ego Imana ishimwe Monia yarabaye serious kandi ndabashimire cyane gose nawe utaha